agaciro k'umugore kava ku Mana d'abord. Nta mugore n'umwe ashobora kugira valeur atakakuye ku Mana. C'est Dieu qui donne la valeur. La Bible dit que nous sommes des pères rares. Turi abantu badasanzwe. Nico tuzosanga umugabo atafise umugore n'umuntu malheureux. Ateye ikigongo. Umaze kumenya ko ufise agaciro ntugenda kukarondera ku mugabo. Ubwawe uragafise sans ton mari. Ntidufise agaciro kwa turi abagore dufise abagabo. Uragafise uko nyene waremwe nk'umwigeme cyangwa umukobwa. Amen. Ufise valeur ikomeye cyane. Cyo gituma mwe mw'abakobwa mwe kirazira ko umuhungu agenda kumwifyetereza. Nimba hari ikintu cyane nabonye gishisha abahungu, nuko umuhungu agenda kumwifyetereza akamwiyanda sympathie, mugenda kubisemba mugenda mubiha. C'est dégoûtant. C'est vrai muragira n'aba mariage kuko ari abahungu basanga ari bari timide, ugasanga ntari capable kwa bodo umukobwa akabura agenda kumwabodo baranagira na mariage mbwa ntiramba. C'est impossible. Kuko abagabo niko batwigishije mu bigo vya Bibiliya, ce sont des chasseurs. Kandi ari gico yici nta gicishwe. Iyo ugiye ku mirondero wawiyishe uburi kiziga akunda ico yiyici, arakunda kuronka umuntu yironderera wenyene kandi amuruhishije.